Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Amazina ni Lyse IRUTAVYOSE, nkaba ngiye kubaganirira ibintu mwokora kugira ngo ube umushitsi mwiza ahantu wagiye kuramukanya, basigare barakwinovora, basigare baravuga ati mbega kanaka azogaruka kuturamutsa ryari. Hariho abantu baja kuramukanya ugasanga bariko bararambirana, ugasanga sibo babona abo bagiye kuramutsa, ugasanga bavuga ati mbega kanaka aza kuva ngaha ryari, ugasanga wamaze kubarambira. Mbega nibiki wokora kugira ngo abo bantu ahubwo bazogukumbure, bazovuge bati mbega kanaka azogaruka kuturamutsa ryari. Karibu ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemwo. Abatarakora subscribe ndabinginze kugira ngo ufyonde aho handitse ijambo s'abone, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazokufasha kubona notification kuri telefone yawe ikwereka ko hariho gishasha hano ku Mibereho TV. Ndabahaye ikaze. Ikintu ca mbere ukwiye gukora, gerageza teguza umuntu ushaka kuja kuramutsa, naho hoba uwo munsi nyene mwandikira ka message umubaze ati mbega ku mugoroba niho muri mpave ndahaca. Kuko mu bisanzwe igihe usiriprenya umuntu hari igihe usanga atari hari nk'akarorero, cyangwa ugasanga niho ari ariko yarafise ibindi bintu ashaka gukora. Rero ni byiza guteguza umuntu, ukamweforma ukamubwira ati ndakeneye guca kukuraba, kugira ngo aba afise iyo information. Kuko mu bisanzwe mu gihe ushitseho ataco wavuze umuntu akakubonera ku muryango, hari igihe usanga yifitiye ibindi bintu vyiwe, ugasanga ntakwakiriye neza, ugasanga akwakiriye vraiment ababaye ku mutima kubera uramwiciye amaprograme yiwe. No mu ndero y'ikirundi mu bisanzwe si vyiza kwirukana umuntu yamaze gushika kumuhana ngo genda ndafite ivyo nkora. Oya, arakwakira muga aza kukwakira ababaye kubera ntiwigeze umuteguza. Gerageza rero uteguze mu gihe uba ushaka kuja kuramukanya. Ikintu ca kabiri wokora, irinde kugenda amaboko masa. Itwaze akantu naho koba gatoya. Kenshi na kenshi hari igihe tuba tugiye kuramukanya ahantu ugasanga hari abana. Gerageza naho tubufise amafaranga yo kugura ibiseke ngo abantu bagende bikorera ugiye kuramukanya, gerageza naho wowe ufise uburyo bukeyi urashobora guhitana imbombo canke ibisuguti ugashira abo bana baho hantu. Kuko mu gihe uzobikora uko, abo bana bazokunda, bazovuga ati tonto mbega azogaruka ryari, wa musi yaratuzaniye ibintu. Mu gihe abana baba baryohewe, mwibuke ko mu gihe abana baba baryohewe n'abavyeyi babo usanga baryohewe. Rero gerageza mu gihe ugiye kuramukanya witwaze ikintu naho koba akantu gatoya ntaco bitwaye. Ica gatatu, hari igihe uba ugiye kuramukanya ahantu ugasanga aho abandi bantu bariko baraganira. Gerageza wicare aho baguhaye wicara, ubareke baheze kuganira, ntagire iciyumviro cawe ushiramwo mu kiganiro baba bariko baraganira. Ni vyiza kusigara uhoze kugira ngo urindire baheze kuganira ivyo bariko baraganira. Nawe nibaguha umwanya uraheza uvuge, canke nibakubaza ikibazo uraheza wishure. Gerageza ube umuntu utavuga amajambo menshi mu gihe ugiye kuramukanya. Hariho kino kintu ca kane nashaka ko twirinda. Mu gihe uba ugiye kuramukanya ahantu hakaba ari hashasha, irinde kuzunguruka inzu ushaka kumenya ikintu cose kiberayo. Gerageza urindire nyeneho aba ari we aguha urugusha canke agupropoza ati haguruka ndakwereke inzu nimukiyemwo ingene imeze. Irinde, guma aho baguhaye, guma n'icicaro baguhaye, ureke kuguma ushaka kumenya vyose vy'aho hantu, kiretse nyeneho ari we atanze iyo proposition yuko yo kuzungurukisha muri iyo nzu. Ica gatanu, irinde kubaza ibibazo bidakenewe. Hari igihe ushika ahantu ugaca ushaka kubaza ngo mbega inzu muyiriha angahe, mbega kirya kintu caguzwe angahe. Sinzi rero ko ushaka ubigure canke sinzi ko ushaka kuriha iyo nzu y'abo bantu. Gerageza wirinde kubaza utubazo tudakenewe. Ica gatandatu, wirinde kurambirana aho hantu, wirinde kuhaguma umwanya munini.
hariho n'abantu usanga baramukanije ijoro ukaza wumva ari inama yarakubajije ngo nihagira kuryama murambwira ndababise muryame. Si vyiza namba na gato, ahubwo haguruka usezere ugende hakiri kare. Ikintu c'indwi arico ca nyuma, gerageza ahantu ugiye kuramukanya nimba ushaka kumaraho igihe, ntumareho igihe kirenze urugero, igihe kinini cane. Hari igihe abantu baramukanya ugasanga aramaze indwi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ukwezi, amezi abiri. Isigura iki? Gerageza ureke kumara ahantu igihe kinini, kuko ingaruka zo kumara ahantu igihe kinini, abantu barakurambirwa bakaguma bibaza mbega kanaka azoge ntafise iyaba. Gerageza rero ureke kurambira abantu, ramutsa abantu. Nimba uri uwakure, wavuye kure, wari ubakumbuye, maraho igihe, ariko ntumareho igihe kinini cane. Ntumareho igihe kinini cane, kuko nagira ndakubwire harya ko urabarambira, babura ingene babikubwira mugabo urabarambira. Gerageza rero umareho igihe gito, kugira ngo niwasubira gusubira aho hantu kwiyumvira kugaruka, ntibazovuge ati mbega yemwe arasubiye kugaruka. Ahubwo maraho igihe gitoyi, bazogume bagukumbuye bavuga ati mbega kanaka azogaruka kuturamutsa ryari. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba kino kiganiro, pare ko cabaye kirekire cyane. Ndabashimiye cyane ingene mubandanya mukurikirana ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Ndasubiyemwo kuri bashasha, karibu, kandi nabinginze kugira ngo mukore subscribe n'agakengeri ko hirya nako ugafyondeko, kazogufasha kubona ibiganiro bishasha dusohora hano ku Mibereho TV. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire cyane.